mwamumenye kubera amare, mwamenye kubera gukina amafilime, mwamenye kubera amafilime menshi atandukanye, kubera ko wabye bitandukanye. Uyu munsi ni best influencer, aracahiraga ikibanza ntabwo aragishikira, ariko aracabwira abakunzi biwe ati ubwo ngo ntahandi kibanza ca mbere ni kubera urukundo rwanyu, ni kubera mu nkunda, ni kubera ukungene muzonyere kungene mu nkunda. Suyundi ni Mimi Mireille, mu muzima wa filime menshi nka filime Ciramunda yaciye ku rwego rwa YouTube, filime yakunzwe n'abantu benshi, filime yizemo ibintu byinshi, filime ubwo ati mwakuyemo inyigisho nyinshi. Uyu mwigeme rero biragaragara ko asa n'umuntu ari mu bikorwa cyane gose bya filime, biboneka ko ari mu gisata cya filime hano iwacu mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda agaragaramo cyane. Mimi rero niki tugira tuvuge kuri we hejuru yuko tuza kuvuga byinshi kubijanye n'ihiganwa asanzwe arimwo. Birasabwa ko ubana natwe mu biganiro bya Miracle 257 je muri commune one Bibles kira from JT Paradise aka BBC. Ariko inyumbere yuko tubandanya n'ibiganiro byacu birasaba ko tubanza kumviriza akantu gato, akantu gato ino bateguriye hano tubanza twumvirize, hanyuma mu nyuma tubandanye n'ibiganiro byacu. Twagiye yamufashe gute, yafashwe gute? Sinshobora kumenya ingene yafashwe, ko yafashwe mu kuvyimba, yafatiwe mu kuvyimba, atangurira mu kuboko, bivuye mu kuboko bica bija mu kuguru. Mu kuguru rero urabona gushaka bimukonga cyane ntasubire no gutambuka, no gutambuka. Ubu neza yamaze imyaka ingahe atatambuka? Ku byukuri yaramaze amezi nkaya. Bazubwiye ngo amaze imyaka 2 ngo atatambuka. Yafashwe. Yafashwe. Ko yagenda mugabo muri aya mezi 2. Mbonye bikomeye gose gushika hadasubira kubona umuntu ashaka kuza mu nshuti ya bose akihashika gusa bagaterura mugabo akava mu ivuriro agenda. Wewe baza ko biba bigenze gute, bavyakoze gute? Kabaya gatangaza, ndatangaye gose kubona none kubweni akanyamuneza n'akamwemwe niko kariko karavya. Kubona asobiye kubona wenyene yigendera. Wewe bibaza ko ari biki bibaye? Ni igitangaro cyende ndiko ari igitangaro. Mwego kabisa ni umukama bikoze. Mugaba akoresha na mwebwe. Yesu mwamaze kubyumva rero nkuko mwabyiyumviye, izo ni ntahe ziba ziriko zirava ku bantu bivuza hariya mu ivuriro Incuti ya bose, aho basanzwe nikigo gisanzwe gikoresha imiti kama, imiti imwe tukunda kwitana imiti kirundi. Ariko ndakubwira ati baragukora ko rigasha, baragukora ko rikaka kabisa. Urumva uko kugenda bumeze karuko kose, bakira batandukanye, bafise ingwara nyinshi. Umva za ngwara ushaka kubagiye kwa docteri, warashaka kwaga ku mavuriro menshi akomeye bikanka, ariko bo warashika bagukora ko rikaka, wagenda ucumbagira ugataha witambukira ukomeye neza. Amakanseri barayavura gakira. Nanje nanatangaye we, naratangaye nanje. Ni nayo mpamvu navuze ati bano bantu ndakwiye kuvuga ibyabo kabisa, ndakwiye kuvuga ibyabo kuko birakomeye cyane. Ibyabo ni ibintu bikomeye gose, atari ibintu byo kuvugira ni hatari. We iyumvire nawe umuntu ashaka kugenda agwaye kanseri abantu benshi hafi bice 90% tuzi ko kanseri idakira, ariko iyumvire umuntu ashaka kugenda agwaye kanseri agataha kanseri yakize. Iyumvire umuntu ashaka kugenda agwaye amagute, hypertension n'ibindi byinshi agataha yako akomeye yakize. Aho hantu nawe birakeneye kuhitura, niba ufise umuntu uwanyu uzi afise izo ngwara canke nawe ubwawe uri kuranyumviriza ugasanga nawe ngwara wifise, waragiye kwa muganga biranka, waragizene, birakeneye kubitura. Bakure kuri zino nimero ubona hano kuri screen yawe, maze ubavugishe bakuganirize, bakira neza, baganiriza abantu maze bakuvure, hama nawe ushobore kufita ubuzima buzira umuze, ubuzima bumeze neza na kareko kuri nosi. Iyo udafise ubuzima bukomeye ubusa nk'umengo bikoreye isi, ariko iyo ufise ubuzima bukomeye
ubona nawe uri umubosi uri umukire mu bandi bakire. Reka tubandanye n'ikiganiro cyacu tuvuge ibyo twateguye kuvuga kuri Mimi Mireille. Uyu mwigeme abantu babona benshi bakajugumira mu bijanye na filime afise ingabire yo gukina kuraho ni nyabaki. Niki cyatumye gitoza muri best influencer kuri irabamenyesha. Reka ndakubwire ko ikibazo cya mbere ashobora kugitahukana kubera ko mu bariko barahiganwa ego bose bakeneye ikibazo cya mbere, ariko nawe afise uburyo ariko arabikoramo, afise uburyo yizewe n'abantu benshi, afise n'uburyo afise ibikorwa byiwe byinshi biri hanze biri mu mitima y'abantu, kandi afise n'uburyo rero yamatanije entertainment ya hano i Burundi no mu Rwanda. Byumvikane ko afise influence ndende cyane. Byumvikane rero ko bwafise influence ndende gutahana best influencer na kantu kangana gute. Ariko kuko byanditse ku rubuga rwa Facebook yavuze ati bene data ndabakeneye kugira ngo munyemerere gutwara kino kibanza. Mwaranyizeye munshira mu bibuga, mwaranyizeye munshira ku mihanda, ino mihanda muranyizera ndayihonyoramwo uko biri kose rero murifuza ko nahana n'ubushimwe bwo muri no mihanda. Birasabwa rero nawe ko ugenda ukamutora, sibyo ukamutora babwira ati Mimi Mireille ni wawe umubonye muri filime uko yo bimeze kose tezo guciryoha ko ni trufu y'ifilime ziryoshe, ni wa wundi ubona mu bikorwa byinshi by'abarundi byinshi by'abanyarwanda ukibaza nakaye gakojo akoresha nta kindi ni ngabire yonyene. Mimi kandi uzomona kenshi muri filime zo guhanura kenshi akunda kuba ameze nk'umuntu yubaha Imana ari umukizwa kenshi muri filime ziyo. Abantu benshi niko banavuga ati Mireille ntagira kintu cyatumye ateba kurongogwa ati kubera ko abantu benshi bibaza ngo ni kibaramutinya ni hatari. Nawe ni kubibona mbega Mimi Mireille nawe ni kubibona tubwire ariko ndakubwiriza amahoro y'Imana bane nawe icyo nje kubwira nuko nanje kukwibuza ko Mimi Mireille asanzwe ari mu ihiganwa rya best influencer hariya kuri irabamenyesha. Bisaba ko umutora bikazogenda neza bikazoba ibintu byiza maze atahukana ikibanza cya mbere nkuko nawe umukunda wowe wabihisemwo, nkuko wowe ufise ikibanza kinini mu kujija mu kugira gute mu kucurubanza ari wenyene ucurubanza. Rero kumutora genda kuri rya video ya postings, gerageza ku commentaire nyinshi, partage amalike menshi, niho uzosanga umuhaye kibanza cya mbere. Ndakunda cyane wane Bible Scrap from Cheti Paradise KBBC. Ndakwipsa amahoro y'Imana bane nawe. Ciao hasta la vista. Simo, kama nukokoye, uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama Incuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyahi Gitega none nukuri kuzima nkamenya nawe erega uzogi vyakenye ikigo Incuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe ziriye zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimbe wewe urakomeye. Incuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka. Bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo.